nta kintu kibaho kiryoshe kukwimenya. Abantu b'Imana ngenda babwire, turi abana b'Imana, turi abantu badasanzwe mu maso y'Imana, ariko uyu munsi twitwara nk'abantu umengo ntacyo turi. Ntitwahinduwe, ariko twahinduwe ibyaremwe bishaka, twahinduwe abana b'Imana, dufise identite ya Kristo. Haleluya. Kristo ngo Imana ukibona umwana wayo mu ijuru niko yateza kutubona natwe nk'abana bayo. Haleluya. Kuko turabaraganwa, twicaranye nawe ahantu ho mu ijuru. Umuntu atagira ijambo muri we ajana n'imiyaga yose, agiye byahuye navyo vyose, nta ngingo wofata kuko nta kigushigiki, nta kigukomeza. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubande twishire mu biganza vy'Uhoraho. Mana datarugira vyose uri mu ijuru, Mana y'imbabazi n'imbaraga, ndaguhaye icubahiro n'ishimwe bikubereye muri iki gitondo ciza. Kuri uyu munsi wa mbere utangurira indwi, Mwami Imana nje ngushimira ko waturinze indwi yose irangiye, kandi ukaba wemeye no kuturinda no muri iyi, ko turi abana bawe, kandi dufise n'isezerano ritubwira ko uri umwengere wacu uturagira ku murango no mwijoro. Rero nk'abana bawe Mwami wanje, uragira uko bukeye nuko bwije, natwe tuzanye amashimwe imbere yawe, tuje tukunenahaza tukubwira ngo uri Imana yera, uri Imana igororotse, uri Imana igira neza, uri Imana itwitaho, uri gitangazanya guhoraho. Imitima yacu irakunezerewe, kutuzi neza kudukunda, kandi urukundo wadukunze warutweretse kuva kera. Umunsi uduha umwana wa Yesu Kristo ngo apfe ku musaraba ku bwacu, kuko yataba uyu munsi ntitwari kukumenya, ariko kubera we twahindutse abaraganwa nawe, turi abana b'Imana. None muvyeyi mwiza, wakira amashimwe yacu, wakira amashimwe ariko aradodobiza mu mitima yacu, kuko watugiriye neza. Rero muvyeyi mwiza, wemere ubane natwe muri aka kanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Icubahiro cose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Rero ijambo Imana yashyize ku mutima wanje uyu munsi ngo tuganire, ni ijambo rivuga ngo umuntu ashika kubikomeye, umuntu azana impinduka, umuntu akorana n'Imana, n'umuntu afata ingingo. Haleluya. Afata ingingo akavuga ngo iki si ndagikora kugira nshobore gushika kuri kiriya, iki si ndagijamwo kubera hari ico kintwara. Haleluya. Umuntu rero adafata ingingo, umuntu aguma aje bafata ahagarara hariya, uyo ntashobora gushika ku bintu bikomeye. Rero ibintu vy'Imana biragoye, birasaba determination, birasaba kwiyemeza, birasaba gufata ingingo. Kandi si vy'Imana gusa, n'abantu bakora ibintu bikomeye, bashika ku bintu bikomeye, n'abantu bafata ingingo, n'abantu biyemeza kandi bagahagarara ikiguzi cyose bisaba, bakemera kugitanga kugira ngo bashobore gushika ku bintu bikomeye. Rero reka dusome ijambo ry'Imana muri Daniyeli. Turasoma igice ca mbere, duhere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo 8. Haravuga ngo imigabo ya Daniyeli n'abagenzi biwe. Mu mwaka ugira gatatu, Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku nganji, Nebukadineza umwami w'Ababuloni yaje gutera Yerusalemu, arahugariza. Umwami Imana atanga Yehoyakimu umwami w'Abayuda mu maboko yiwe, n'ibintu by'ibikoresho byo mu nzu bimwe byo mu ngoro y'Imana, abijana mu gihugu cy'Ishinayi mu nzu y'Imana yiwe, ashira ivyo bintu mu nzu y'ububiko bw'iyo Mana. Kuko umwami nuko umwami abarira Ashipanazi umukuru w'inkone ziwe kuzana bamwe mu Bisirayeli bo mu ruvyaro rw'umwami, nabo mu banyacubahiro b'imisore batagira agasembwa, ariko bafise akaranga n'ubumenyi mu vy'ubwenge bwose, n'abahinga mu vyo kumenya, bakerebutse mu bwenge, kandi babereye gukora ibwami, kugira ngo abigisha inyandiko y'Abakarudaya n'ururimi rwabo. Nuko umwami ategeka ingaburo bahabwa iminsi yose ivuye mu vy'umwami afungura, no ku binyobwa no ku kinyobwa c'umuvinyu anywako, kandi ko
bagaburirwa inyama imyaka 3 ngo niyahera babone gukorera umwami. Nuko muri abo mubo mu muryango wa Yuda hari Daniyeli, Hananiya, Mishayeli na Azariya. Nuko uwo mukuru w'inkone abita ayandi mazina. Daniyeli amwita Beruteshaza, Hananiya amwita Shaduraka, Meshaka amwita Mishayeli amwita Meshaki, Azariya amwita Abdinego. Maze Daniyeli agira imigabo mu mutima yo kutiyandurisha ibyo kurya by'umwami canke ibinyobwa anywa. Nico catumye yinginga uwo mukuru w'inkone kugira ngo ntiyihumanye. Amen. Murumvise iyi nkuru dusomye ni y'abahungu bane b'Abayuda. Abo bahungu murumvise ko igihugu cabo catewe, hanyuma umwami aranyaga ibikoresho byari mu ngoro y'Imana ya Isirayeli, aranyaga n'ubutunzi bw'umwami ngo hama bitwara hehe, ngo abitwara mu ngoro yiwe. Ikindi kigeretse ko acanyaga ngo abasore bane. Haleluya. Mwumvise ko aba basore bari abantu badasanzwe, ngo bari abantu bafise iki, bafise ubwenge, bafise ubukerebutsi. Inge tugisome ngaha aya simpave mvuga n'ibitari byo. Ngo nuko umwami abarira Ashipenazi umukuru w'inkone ziwe kuzana bamwe bo mu Bisirayeli bo mu ruvyaro rw'umwami. Abana barezwe neza, abana batojwe indore nziza. Haleluya. Ngo bazanemwo abo bana. Haleluya. Ngo nabo mu banyacubahiro. Abana batojwe indero nziza, abana bize neza, abana barezwe neza. Haleluya. Ngo bimisore batagira iki, ngo batagira gasembwa. Haleluya. Haleluya. Abana batagira gasembwa, ngo ariko bafise ngo akaranga n'ubumenyi. Abahungu bakaranga, abahungu b'ubumenyi. Avuga ati aba reka tubatware kugira ngo baze kutwigisha, baze kudukorera. Haleluya. Haleluya. ngo n'ubumenyi mu by'ubwenge bwose n'ubuhanga mu byo kumenya, bakerebutse mu by'ubwenge kandi babereye gukorera umwami. Murabyumva? Abahungu badasanzwe ngo barabatoranya, barabajana, barabanyaga. Haleluya. Hanyuma mugabo umwami aravuga ati rero kugira ngo aba bantu dushoboye kubakoresha neza, icambere no kubanza ko biga imico yiwacu, bige ururimi rwacu. Haleluya. Hanyuma bana bahindurira n'amazina. Ariko naho babahinduriye amazina kubera barabahungu babanyakara, ngo barabahungu bakunda Imana, bazi Imana. Haleluya. Nibigera naho nibigeze bakira ayo mazina, nibigeze bakira imico yaho hantu. Haleluya. Kuko barabanyavyaha, ariko bavuga ati twebwe rero turabadasanzwe, barimenye, baritahuye. Haleluya. Nta kintu kibaho kiryoshe kukwimenya. Abantu b'Imana ngenda babwire, turabana b'Imana, turabantu badasanzwe mu maso y'Imana. Ariko uyu munsi twitwara nk'abantu umengo ntaco turi, ntitwahinduwe, ariko twahinduwe ibyaremwe bishaka, twahinduwe abana b'Imana, dufise identite ya Kristo. Haleluya. Kristo ngo Imana ukibona umwana wayo mu ijuru niko yateza kutubona natwe nk'abana bayo. Haleluya. Kuko turabaraganwa, twicaranye nawe ahantu ho mu ijuru. Haleluya. Aba bahungu baratahura identite yabo, baravuga ngo naho baduhinduriye amazina. Kuko mwumvise ngaha aye ko ntuze Daniyeli ntuze nge dusome abasore ngo nuko ngaha ku murongo w'indwi, ngo nuko uwo muntu w'inkone abita yani mazina. Daniyeli amwita Beruteshaza. Haleluya. Ahindurirwa izina, ariko Daniyeli ntiyaryakiriye mu mutima wiwe, naho bari mwise ntiyifatanije nabo. Ngo Meshayeli amwita Meshaki, Azayeli amwita Abdinego. Ngo maze Daniyeli, umva ahantu hakomeye. Haleluya. Ngo maze Daniyeli yigira imigabo mu mutima yo kutazokwiyandurisha ivyo kurya by'umwami canke ibinyobwa byiwe. Muravyumva? Daniyeli aravuga ati naho tubaye inyagano, Imana yacu ntibayinyaze. Haleluya. Imana yacu ntibayinyaze. Ati
ati naho baduhinduriye amazina ntituyakira ko amazina twitwa turayazi, abo turiyizi. Haleluya. Baranka gusa n'ibihe barimo, baranka gusa n'igihugu bagiyemo, bagumana umutima w'Imana, bagumana umutima w'Imana muri we. Baravuga ati ntitwiyandurisha, kuko ivyo kurya umwami yarya barinda kubiterekera bakavyatura ko amajambo umuvinyo yanywa barinda kuwuterekera. Baravuga ati twebwe ntidushobora kwiyandurisha ivyo kurya by'ubwami. Haleluya. Bantu b'Imana, abantu benshi turahemuka tugeze mu masituation runaka, tugahemuka turondera bamwe turahemuka turondera inyungu, abandi turahemuka kubera ubwoba, abandi turahemuka kubera kutizera. Ariko ababo, haleluya, ababo baravuga ngo Imana twizeye, Imana twamenye, ntidushobora kwihemukira. Haleluya. Baravuga ati twebwe ngo binginga uyu mukuru w'inkone, arababwira ati kuko umwami yabagiye ati genda mubagaburire imyaka 3 bige bagaburigwe, ati kugira ngo baze imbere yanje basa neza. Haleluya. Basa neza, babyibushe, baramenye ururimi rw'iwacu, baramenye imico y'iwacu, mugende mubategure. Ariko Daniel aravuga ati ibi bintu ntavyo twokora. Haleluya. Baravuga ati ntavyo twokora, ngo yigira imigabo mu mutima wiwe. Aravuga ngo sinshobora, ntidushobora kwiyandurisha indya byo kurya by'ibwami, ntidushobora kwiyandurisha imico yaho twahungiye. Haleluya. Yaho batunyaze abaranga. Rero iri jambo rigomba kutwigisha nk'abana b'Imana, twamenya abo turiwe. Ntidukwiye gukangwa n'ibihe, ntidukwiye gusa n'ibihe. Haleluya. Ntidukwiye gusa navyo, kuko kugira ngo ushobore gushika kuri urwo rwego hari aho ubugeze. Haleluya. Hari aho ubugeze. Ejo niho batwigishije muri eglise ikintu cerekana umuntu amaze gukura, ikintu cerekana ibintu byerekana umuntu amaze gukura. Sanga benshi ntibashobora gukura kubera badafungura bikwiye. Uyu mwana iyo adafungura bikwiye ntashobora gukura. Bene nk'abana b'Imana dufungura iki? Dufungurira ijambo ry'Imana. Kandi iri jambo umva, hariho abantu benshi bagomba ariko barahamagara Yesu ngo inutweze, ngo niduhindure, ngo nidutunganye. Agutunganya imva Yesu Kristo amaraso yiwe akweza icyaha cy'inyanduruko cyatuma udashobora guhinduka umwana w'Imana. Ico naco yarakirangije. Haleluya. Ariko aravuga ngo ijambo ryanje, haleluya, ijambo ryanje niryo ribeza, ijambo ryanje niryo riba transform, ijambo ryanje niryo ribashitsa kuba abana bakuze, niryo ribashitsa gutahura icyo Imana ibashakako. Haleluya. Rero mu byo yatwigishije yaravuze ati umuntu adasoma ijambo ry'Imana, umuntu ataba mu ijambo ntashobora gukura. Naranakigishije ko rafapase umuntu atagira ijambo muri we ajana n'imiyaga yose, agiye byahuye navyo vyose, nta ngingo wofata kuko nta kigushigiki, nta kigukomeza. Haleluya. Aba bakomeye kubera bari bafise ikintu muri bo, hari ico bari barari, hari Imana bari baramenye banywana nayo. Haleluya. Rero nta hantu ushobora kumenyera Imana atari muri iri jambo. Amen. Amen. Rero ngo umuntu adasoma ijambo ntashobora gukura. Umuntu adasenga, kandi gusenga reka ndakubwira, gusenga si ukuja ngo guhura n'abandi ngo musenge. Umva, ifo kwaba umwanya wa intimite n'Imana yawe. Haleluya. Ukagira icyo uvugana nayo, ukumva ijwi ryawe, ukamenya ingene ivuga. Ubundi umuntu ashobora gukura agashika ku rugezo, ashobora gufata ingingo akavuga ngo sinivanga muri ibi, sinja muri ibi, kubera hari icyo afise muri we. None igihe ugaragara wofashwa n'iki? Gusenga, kuvugana n'Imana, kurondera umwanya wawe. Haleluya. Kurondera umwanya wawe. Abantu ngo banezererwe amateraniro y'abera. Haleluya. Hari abantu guterana ni dimanche kubera naho nyene n'umugenzo, ariko Dawidi yaravuga ngo igihe cyose bambwira kuja mu nzu y'Uhoraho ngo naranezerwa. Haleluya. Umuntu atanezererwa kuba mu materaniro y'abera ntashobora kuba akuze. Haleluya. Aba bahungu rero bamenya, yatubwiye byinshi, ariko nagira nkubwire ngo
ushoboye kuba warakiriye uwo mwami Yesu, ugashobora kuba umunyamasengesho, ugashobora kuba mu ijambo ry'Imana, ugakunda amateraniro, n'ibindi bigenda biza kuko ibintu byangombwa umushinga ukomeye ukugira ngo ukomere ubu umukristo ashikamye, atanyiganizwa n'ibihe, atanyiganizwa n'imiyaga, nuko uba uri umunyamasengesho. Haleluya. Ukaba uri ugasengera mu ijambo, hanyuma kandi ukaba kunda kuba mu materaniro y'abera. Ivyo bintu n'umushingwe ukomeye utuma umuntu akomera, atuma umuntu agera ku rugezo rw'umuntu akuze. Haleluya. Aba bahungu rero bafata ingingo ngo mu mitima yabo baravuga ati ntidushobora kwiyandurisha indya y'ubwami, ntidushobora kwivanga n'aba bantu, tuzogumana twizeye ya Mana yacu, niyo tuzosenga ku murango no mwijoro, ntituzokwigera dupfukamira imana zabo, ntituzokwigera turya indya ziterekerewe zatuwe kwa majambo. Haleluya, haleluya. Ngaha ku murongo ngo maze Daniel agira imigabo mu mutima yo kutazokwiyandurisha ibyo kurya by'umwami canke ibinyobwa anywa, ngo nico tatumye yinginga umukuru w'inkone kugira ngo ntiyihumanye. Haleluya. Ubundi kumva urira ku meza y'umwami ukagira indyo umwami ariye ufise yerekwa rito wo kumva ko ari faveur ugiriwe, wo kumva ari faveur ugiriwe. Mugabo uyu kugira ahishurirwe ibiko bishobora kumwanduriza ubugingo bwiwe, nuko hari icyo yarafise muri we, none we wokimenya gutatacugira. Haleluya. Atahishurirwe ufise. Rero umuntu w'Imana ndakwifuriza ngo kugira ihishurirwa ry'Imana muri wewe, kugira kandi ushobore kugira iki, ushobore gufata ingingo, determine utikisi ndagikora. Haleluya. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Data rugira byose uri mwijuru, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Mpemu yera umufasha mwiza twahawe, nyemerera urisige kandi urigire rinini mu bugingo bw'abantu bose bazoryakira, kugira ngo ribafashe kuba abantu bafata ingingo. Urakoze kubyumvise kandi ko wemeye kubikora. Icubahiro nishimwe bibi vya data. Nkaba ndabisende ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.